mutegerezwa gutora neza. Gutora neza ni ikintu gihambaye. Amatora twarayakoze. Gutora neza bidusaba gutora abantu b'abanyabwenge. Abanyabwenge bisigura abubaha Imana kandi bagakora ibyo igomba, n'abanyabwenge kandi bagatinya Imana. Muteza kandi gutora abatahura ivyanyu n'ivy'igihugu. Si uwariwe wese mukwiye gutora, kuko gutahura ivy'igihugu n'ivy'abeneco nirwo rufunguzo rwo gutera imbere no gutora inyishu ibibazo dufise. Basokwe nibayamaze winda uyibaza wayirayeko, na cane cane abakenyezi. Abagabo ntibarimwo, kiretse bagize ingorane z'ingwara zo mu nda gusa. Mutegerezwa gutora nk'abanyabwenge, kuko turi mu gihe c'Imana ifise ikibanza ca mbere. Uko mwatoye 2005, 2010 na 2015 biratandukanye niko muzotora uyu mwaka. Saba Imana ubwenge ngo mutore nk'abanyabwenge, kuko ni igihe c'Imana, igihe c'abanyabwenge, igihe c'abantu bakubaha Imana, batinya Imana. Muza gutora kandi abantu bamenyekana imbere y'Imana n'imbere y'abene igihugu, kuko kumenyekana imbere y'Imana no kumenyekana imbere y'abene igihugu niho hari inyishu ikomeye cyane yo koroherezwa no koroherwa, kuko hari byinshi mu gihugu bishobozwa n'Imana gusa, n'ibindi naho uba watowe udashigikiwe n'abene igihugu ntabyo ushobora. Umwami ngo agirwe n'abagabo nibo bene igihugu. Ngivyo ibintu bitatu nabasaba yuko mwokorera ko abarundi mu gutora abanyabwenge, bisigura bubaha, batinya kandi bakora ivy'Imana ishaka. Mutore kandi abatahura ivyo murimwo n'igihugu cyane. Bugira gatatu, gutora abamenyekana imbere y'Imana n'imbere y'abene igihugu. Ntibakubaza ati ujya n'uwahe. Birwe kwitoza abantu babaza ati ujya n'uwahe, kuko ntamenyekanye.